Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Marie-Ange Irakoze. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 15 Rusama umwaka wa 2023 sangwa ikaze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira amakuru twabateguriye nayo akabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abantu babiri baraye bagandaguwe muri ijoro ryakeye, umwe n'umunyororo wo mwibohero rya Gitega, uwundi nawe n'umugabo yaraye yishwe n'umugore wiwe amucumise imbugita muri zone Kamenge. Ido nido ni mukanya. Abasirikare bo ku mudugugu bitegurira kurungikwa mu gikorwa cyo kugarukana amahoro muri Somalia bariko bategekwa gushira umukono ku mafaranga batigeze bakira. Muri ano makuru turababwira ingene bariko baragirwa ko iterabwoba ko utazobisinya azokugwa ku rutonde rw'abazogenda. Abajyango buwahoze ari umunywanyi nk'umugambwe CNL yagandaguwe mu mwaka wa 2021 azize ihohoterwa yakorewe n'urwego rw'iperereza, basaba ko ubutungane bwo batunganiriza ni mu gihe uwagirijwe ako kabi kabishe muri kino gihe yidegemvya. Aya n'ayandi ni mukanyisase, ndabaramutse nongere ndabahe n'ikaze mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa tuyahere mu gisata cy'umutekano nkuko nayimejeje kubica ku masonga. Umunyororo wo mwibohero rikuru rya Gitega yarayapfuye biturutse ku mahiri yakubiswe n'umwe mu banyororo bajejwe umutekano mwibohero abo bita abagapita. Kuri uyu wa mbere abanyororo bazindutse basaba ko uwo yaraye yishe yo bihanigwa. Ido nido na Dani Claire iratwumva. Uwo munyororo yarayagandaguwe yitwa Ngendakumana. Amakuru ava muri iryo bohero rikuru rya Gitega amenyesha ko yahitanywe n'amahiri yakubiswe n'umwe mu bajejwe umutekano muri iryo bohero, umunyororo azwi ku izina rya Kanani. Ku bw'ayo makuru nyene umuhisi Ngendakumana yagize kwihagarika atabigenewe. Kuri uno wa mbere agashavu kari kenshi mu bandi banyororo. Ibikorwa byo bariko barasanura iryo bohero abanyororo ntibemeye ko bikorwa, basaba ko uwagandaguye mugenzi wabo yo bihanigwa. Buramatari wa Gitega n'umushikiriza amanza muri iyo ntara bazindukiye muri iryo bohero gutohoza ivyabaye. Abakubiswe bose bumvirijwe. Gushika isaha 10 z'uno wa mbere abo bategetsi ntibari bwamenyesha ingingo yafashwe. Amakuru ava mu ibohero rikuru rya Gitega amenyesha ko abanyororo 6 bajeje umutekano muri iryo bohero harimo n'uwo Kanani yakubise uwo yarayapfuye bari bakuwe muri iryo bohero bajanwa handi. Dani Claire iratwumva tugukengurukire tukiraho nyene mu gisata cy'umutekano tuve ku mugwa mukuru wa politike dusimbire ku mugwa mukuru w'ubutunzi aho hari umugabo yaraye yishwe n'umugore wiwe amuzibuye imbugita muri ijoro ryakeye. Ni muri quartier Mirango ya kabiri iri muri zone Kamenge komine Nahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Amasoko yacu aho muri zone Kamenge avuga ko amatati aturutse ku kutumvikana hagati y'abubatse ariyo yoba yabaye intandaro y'ugo rupfu. Elos divaremesha mwidonido. Ni kwibarabara rya 13 rya quartier Mirango ya kabiri muri zone Kamenge aho umugore yarayishe umugabo wiwe amusogosa imbugita mu mutima. Amasoko yacu muri iyo quartier avuga ko umugabo yatashe muhira asanga umukenyezi wiwe ntari kumuhana. Uwo mugabo yahavuye amenya ko uwo mugore yoba yagiye mu kabare kitwa Royal kari kwibarabara ry'umunani. Ivyamushavuje bimbarutse y'amatati kuko ngo yari yarabimubujije. Uyu munyagihugu wo muri iyo quartier arabitwiganira. Uwo mugore umugabo yari yaramubujije ku nzoga, umugabo yaravuye kuri Royal kunwa yaramubujije, rero ngo yaramukubise amukubise cyahitana iyo mbugita. Umugabo amaze kumva imbugita nyene imusokereye acaza ariruka ku mugenga cyarugura kugira ngo yugurure nyene bamutware kwa muganga, ariko ntibyashoboka. Umva kubera bariko barashwana bugaye yaje kumucumita yaciye yiruka. Amasoko yacu aho mu Kamenge amenyesha ko umukenyezi yaraye afashwe n'abajeje umutekano acajana gufungirwa mu gasho kari ku kirindiro c'abapolisi kiraho bita ku Bafaransa imbere yo kwimugwa mu gasho ka zone ya Kamenge. Ayo masoko nyene amenyesha ko uwo muryango utarusanzwe ubanye neza. Ikiziga c'umuhisi kiri mu buruhukiro bw'ibitaro by'abasirikare mu Kamenge, bakaba bari bafitaniye umwana umwe. Tugukengurukire nawe Elos Divin Remesha muri indwi twaraye dusozereye
Rumonge uruganda rwa RPA rwashoboye kumenya abantu batandatu ko ari bo bishwe ubwo bwicanyi bwabereye mu ntara zitanu mu zigize igihugu muri abo bishwe harimwo abana babiri Elvis niyo mwungere mwidonido babiri muri abo ruganda rwa RPA rwamenye ko bagandaguwe mu ndweze bishwe muri iri joro ryakeye umwe n'uwo mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Mirango ya kabiri yo muri zone Kamenge umuhisi yitwa Lionel yakora akazi ko kunyonga imodokari yishwe azibaguwe imbugita n'umukenyezi wiwe uwo nawe akaba yarayafashwe n'igipolisi ubundi yagandaguwe muri iri joro ryakeye n'umunyororo yitwa Ngendakumana yarakubiswe gushikaho yitaba Imana mu ibohero rikuru ry'intara ya Gitega yakubiswe n'ujejwe umutekano muri iryo bohero amwagiriza kwihagarika ahatariho kuwa gatatu heze naho umugabo yitwa Bucumi Fidel batazira ninja yarisha abana biwe babiri ku mutumba Gihororo muri komine Gatara mu ntara ya Kayanza abo bana bagandaguwe nyina wabo yahunze kubera bari bashwanye n'uwo mugabo wiwe uwagirizwe icaha yahavuye yishikana ubutungane bwaramaze kumucira urubanza babiri basigaye mubo uruganda rwa RPA rwamenye bishwe bose ku munsi wa mbere uheze intwazangabo yakukurutse mu gipolisi yitwa Manisha Ali yishwa kubiswe ikintu mu mutwe mu nzira ariko arataha iwe muri quartier Kigwati ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo amakuru dukura mu gisagara ca Cankuzo avuga ko yoba yishwe n'umuhungu wiwe yavyaye ku mugore atari wisezerano uwo muhungu yarafashwe uwa gatandatu ari nawe wa nyuma n'uwo mu ntara ya Bururi n'umukenyezi yitwa Ndabirano Fabiola yishwe atemagujwe umupanga n'umugabo wiwe ku mutumba Vyuya muri komine Mugamba uwagirizwe icaha ari mu minwe y'igipolisi aho mu Mugamba Elvis niyo mwungere mu buhinga bw'ivyuma batumirira mate tubandanye ano makuru RPA Utwara iperereza mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ruyigi amaze iminsi 5 atawuzi irengero yiwe inyuma yaho afatiwe igitega n'abakozi b'iperereza amaze iminsi mike ahungutse Josiane Muzaneza iyo mbonera kuri yavuzwe irengero yitwa Haruna Mustafa yafatiwe mu ntara ya Gitega kuwa kanuheze mu hoteli yitwa Villa Dubai amakuru dukura hi Gitega amenyesha ko Haruna yafashwe n'abakozi b'iperereza bamwe bambaye imyambaro isanzwe abandi bambaye impuzu z'igipolisi agifatwa nkuko ayo makuru nyene abandanya bimenyesha ngo yurizwe imodoka igitaraganya yo mu bwoko bwa Hilux yera ifise ibiyo bitabona imparati yayo ni EA ubusa 5 ubusindwi iyo modoka nkuko amasoko ya RPA yabivuga ngo yoba yegukira ubutwara iperereza mu ntara ya Ruyigi azwi kw'izina rya Eliezer iyo ntara nyene ni nayo Haruna Mustafa avukamwo neza na neza ku mutumba wa Murehe intandaro y'iryo bugwa giwe ngo yoba ari amatati yarafitaniye n'uburongo y'umugambwe mu ntara ya Ruyigi barutwa nayo Gerard ayo matati nayo akaba yadutse inyuma y'inyuruzwa ry'umunyagihugu yitwa Juma inyuruzwa iyo mbonera kure Haruna yiyamirize yivuye inyuma ubona ko yari nasanzwe ikomeye mu mugambwe kuko ariyo yatwara igisata ciperereza mu mugambwe aho mu Ruyigi ariko rero guca itangura guhiyigwa amakuru ya RPA yaronse amenyesha ko mu gutoteza uyajejwe iperereza mu mugambwe uburongo uyu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Ruyigi yabanza mu kuza mu kazi k'ubushoferi yakora mu nyuma aramufungisha mu ibohero rya Gitega aho yamaze umwaka wose imbere yuko yezwa ivyo yagirizwa ariko ntivyahereye aho kuko yabandarije kugirwa ko iterabwoba inyuma y'amezi 3 gusa arekuwe acarayanyaga ahungira mu gihugu ca Zambia hari muri Nyakanga 2022 ico gihugu ariko yakimazemo amezi make gusa araheza arahunguka muri uku kwezi kwa kane guheze ariko naho nyene uburongo uyu mugambwe nta mahoro yigeze amurunkana kuko yagunya muhigira ku mugandagura mu vyamuhora hakaba hari nko ko yoba ari wamena amabanga y'umugambwe kubera ko yubakanye n'umugore ava mu bwoko bw'abatutsi kuva nyurujwe rero ku munsi wa kanuheze haraheze iminsi 5 mu muryango bararondeye ubusho bwose barahebura eka n'iperereza ryamuhagaritse ryaranse kubabwira iyo wabo yoba yarajanywe ari naco gituma basaba abajejwe intwaro hamwe n'umutekano gufasha kurondera iyo Haruna Mustafari ndetse bakanakingirwa ubuzima ubona ko kuva ico gihe ahagarikwa yaba umutamukanye wiwe yaba bagenzi canke abajyango bose ubu barararubunda kuko batinya kugirirwa nabi umwanya wari wo wose kuri iyo nyuruzwa y'uwarongoye igisata cy'iperereza muri CNDD-FDD mu Ruyigi uruganda rwa RPA rwarondeye 6 Vinyini Muraba arongoye umugwi w'igihugu ujejwe gateka kazi na muntu CNIDH mu funyafunyo ariko akaba yatwishuye ko atamakuru abifise ko kubera ko ari mu rugendo hanze y'igihugu eka twanarondeye Eliezer arongoye iperereza mu ntara ya Ruyigi ari nawe bivuga ko yarungitse imodoka imufata cyo kimenagere barutwa nayo arongoye umugambwe CNDD-FDD aho mu Ruyigi
ariko turabakena. Urakoze Josiane Muzaneza. Ibijanye n'agateka na muntu nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, abajyango b'umuhisi Augustin Matata umunywanyi w'umugambwe CNL yapfuye mu mwaka wa 2021 kubera ihohoterwa yakorewe n'urwego rw'iperereza, basaba ubutungane kuwabo. Uwo muryango wiwe rero ukaba ufise amakenga kuko umwe yafashwe muri iyo dossier haheze igihe yararekuwe agakurwa mu ibohero rya Mpimba aho yarapfungiwe. nk'abene igihugu turasaba ubutungane kuri Matata kuko Matata uwamugandaguye wamwishe yarazi yaramenyekanye ni Gerard wetwara documentation mu ntara ya Bujumbura. Igitangaje rero ni uko Gerard nyene habayeho ibyo bise ngo kumufata ariko higashyikirizwa ubutungane ngo ubutungane bukora akazi kabwo mu kubika intahe mu gahanga nawe ibyemeza byari bihari natwumvise ngo yarekuwe byagenze gutya umuntu yishe abantu yishe umuntu bene umurango babona twese tuvuga duti rero nkeka leta cyangwa leta higiye inkozi z'ibibi ko umukuru w'igihugu wirirwa aravuga ubutungane bigaherera mu majambo ntarazi n'ikibara umukuru w'igihugu ubutungane bukore bitabaye ku banyagihugu tubura kirengera. Augustin Matata yaguye mu bitaro Clinique Prince Louis Rwagasore kuwa 15 Kigarama umwaka wa 2021 aho yari yajanywe asinzikaye kubera ihohoterwa yari yakorewe mu gasho k'iperereza. Uwafashwe n'umukozi w'iperereza Gerard Ndayisenga yatwaye iperereza mu ntara zitandukanye z'igihugu. Gerard Ndayisenga yari yafashwe kuwa 17 Kigarama uwo mwaka nyene w'2021 ariko kuva mu mpera z'umwaka uheze w'2022 yarakuwe mu ibohero rikuru rya Mpimba bavuga ko bagiye kumuvuza yagize ikibazo cyo mu mutwe. Kuva ico gihe ntarasubizwa mu ibohero canke anarengutswe. Amakuru RPA ifise yo kwizera nuko Gerard Ndayisenga aba mu bitaro Hôpital Populaire do Kamenge by'umuhisi General Adolphe Nshimirimana biri muri zone Kamenge quartier Mirango ya kabiri. Gerard Ndayisenga arasohoka ukuri kwamye ari wenyene kandi atanacunzwe agataha mu cumba yahawe muri ivyo bitaro. Abarundi baba mu gihugu ca Swede ngo barakeneye kumenya uko kibazo c'indyane zadutse mu Burundi gihindagurika kugira baterere umuganda mu kukironderera umuti urama. Ivyo bivugwa na Arthur Nzeyimana umwe mu barundi baba muri Swede, ngo nico gituma abo barundi bahurikiye mwishira hamwe y'imico n'akaranga vy'u Burundi batunganije inama kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 20 Rusama mu gisagara ca Sala. Bakaba baratumiye abantu batatu bava mu bisata bitandukanye kugira barabire hamwe intererano ya bamwe n'abandi. Abo nabo ni Frederic Bamvuginyumvira yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi, umumenyesha makuru Bob Rugurika arongoye radio RPA hamwe na Karayenga Athanase wo muri Fondation Bene Burundi. Kurikira Arthur Nzeyimana umwe mu bateguye iyo nama. Kubera ibihe bigoye Uburundi burimwo kuva 2015 aho hatera injyane mu bya politike abantu bakicwa abandi bagahunga igihugu, birakenewe ko abarundi baguma bahanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo kurondera umuturama ku gihugu cacu. Nico gituma abarundi tuba muri Swede durukiye mu ishirahamwe ry'imico n'akaranga twatumiye umunyepolitike Frederic Bamvuginyumvira yigeze kuba icegera c'umukuru w'igihugu, umumenyesha makuru Bob Rugurika arongoye radio RPA hamwe na Athanase Karayenga wo muri Fondation Bene Burundi kugira dusangire ikiyago. Tuboneyeho no guha ikaze abarundi baba muri Swede muri ico kiganiro kizobera mu gisagara ca Sala. Nari nababwiye mu ntango zano makuru abasirikare b'abarundi bari ku mudugudu bitegurira kurungikwa mu gikorwa cyo kugarukana amahoro muri Somalia bariko bategekwa gusinyira amafaranga batigeze bahembwa n'utari hafi ariko akaba ku rutonde rw'abazogenda muri ico gikorwa bategeka bagenziwe kumusinyira. Uwuvyanse akugwa ku rutonde rw'abazogenda. Ido nido na Onesime Dushimagize. Abo basirikare b'abarundi bari ku mudugudu bitegurira kuja mu gikorwa cy'ugugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia bavuga ko bagiye babona intumwa zivuye Bujumbura
zizanye intonde ziriko amafaranga angana miliyoni n'ibihumbi 700 ngo bayasinyire ko ariyo bahemba ku kwezi bari muri Somalia mu mwaka wa 2020. umwe mu basirikare baganiriye na RPA arasigura uko babitegetswe. Haje abantu bavuye mu Bujumbura badazanira ikintu ata rero ngaha twebwe dufite itegeko ry'uko hari abasirikare bagiye muri Somalia mu mwaka wa 2020 bati rero abasirikare bagiye ico gihe yuko bahembwa amafaranga miliyoni n'ibihumbi 700. Ugidura abazo uti none niyo twaba twandikiwe turi canke ko harimo muri twebwe abatigeze ico gihe ariyo bari hari abari baravuyeyo hari n'abandi batariyo none twese twese tuyasinyira batahubwo n'utari ngaha muramusinyira ati yoba yasuhusha canke ahandi dusinyira amahera umuntu yatavye twatugira utemera kubisinya bacavamo bashaka ko siba kugenda twetwe nitrasi. Abo basirikare bati biratangaje kumva umusirikare umwe wese bamusaye amafaranga arenga miliyoni 7 ku mwaka yamaze muri Somalia. Bati ntibatahura rero uburyo babasinyisha batabahembye mu gihe n'amadolari 200 barenganije ku mugaragaro batigeze bakomorerwa n'inzego zose bituye uhereye ku mukuru w'igihugu w'ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza. Ega koko ngo muri ni mpamvu twese turawunganye batunganye n'iki twatwagiye ko tubizi ari bamwe n'abandi tutaranaheza bura minsi 3-5 ayo mahera twatwara amasengendo kya noneho ko bigize bisokoroka bikaja ababona dolari 200 badusanga tugatakambye mukuru w'igihugu yapfuye tutidufashe nyabona aya mahera bizara 200 rero zidukata kuko ntwari ntwamaze dukata kandi kare tugitanwa muri amisom tutigeze tudikata umukuru w'igihugu ari indapfa atakije kimwe dufashije abashinga amatekano na kimwe badufashije abashikanga akira kimwe bige badufasha no kwikote n'akamara. Abo basirikare bavuga ko muri bo atanumwe arenze miliyoni 13 ku mwaka iyo yarose menshi. Bavuga ko iyo bahembuwe miliyoni 700 ku kwezi bariko basinyisha ku nguvu bari guhemba miliyoni 200 n'ibihumbi 700 ku mwaka. Bakabona ko basahowe ku mwaka ayangana miliyoni 7 bakuyemo amadolari 200 basanzwe bakatwa ku nguvu ku kwezi. Basaba umukuru w'igihugu gukurikirana hafi ubwo busuma bukorwa n'abarongoye igisirikare cy'u Burundi. Onezime dushimagize tugukengurukire mu gisata c'indero naho abanyeshure bamwe bo mu mashure yisumbuye yo muri commune Mutimbuzi bagiye kubandanyiriza ivyigwa kuri lycée Gatumba. Iyo ngingo yafatiwe mu nama yahuje abajejwe indero muri iyo commune y'intara ya Bujumbura inyuma yaho amwe mu mashure aterewe n'imyuzurira. Emile Nibasumba. Kuri uwa mbere abajejwe intwaro abajejwe indero hamwe n'abayobozi b'amashure bo muri commune Mutimbuzi bari bakoranye kugira ngo bige ikibazo c'abanyeshure bataciga kubera imyuzurira. Abanyeshure bo mu Gatumba, Kinyinya no mu micungararo yaho nabo nyene bari bahamagawe. Abahora biga kuri ETS Gatumba na wa Rubondo bahavuye babwirwa ko bazohora biga inyuma y'umutaga kuri lycée Gatumba. Ashatse ko tuzadutonda après-midi ikuvuga 13h05 no tuzadutonda ahanyene kuri lycée no kuvuga abiga kuri ETS na ETS naho nyene barihaye amashure bazaba batonda ku mugoroba ahanyene kuri lycée Gatumba. Ntiturashobora kumenya ivyapfunditswe kubijanye n'abahora biga mu mashure mato ariko mu itangazo ryiwe umuyobozi w'indero muri commune Mutimbuzi George Nzeyimana yasabye abavyeyi kurungika abana babo ku mashure yose atashikiriwe n'amazi kuko ngo basanze abatonda ku ishure ari bake cyane muri ivyo bibanza bitashikiriwe n'imyuzurira yatanguye mu kwezi kwa 4. Emile Nibasumba ibijanye n'ubutunzi haraheze ikiringo kiri hagati y'indwi zibiri hongeye kwibonekeza ikena ry'igitoro mu ntara zitandukanye z'igihugu. Abanyagihugu bo mu ntara za Ngozi, Gitega hamwe no mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko iyo kibonetse kimara umwanya urume rumara. Ivyo biruko atagiye kinini giheze umuyobozi mukuru wa Regideso yijeje abarundi ko ikibazo c'igitoro kigiye gutorerwa umuti. Inkuru ya Eric Niyonzima. Monara ngo zamazungi z'ababazi bataronka igitoro cyo mu bwoko bwa essence nkuko isoko ryacu rimenyesha kuri wa gatandatu haraho cyabonetse ariko haronse abategetsi gusa. Igitoro cyabonetse ku munsi wa gatandatu kiboneka ku station imwe izwi iri ku Jamivu rero n'abantu ntibigeze baronka kuko cyanye abategetsi gusa abasivile n'abakironse n'abaza baraca kuri komiseri kuri Buramatare n'abandi bantu b'abategetsi bavuga ngo igitoro ariko ari cy'abategetsi. Isoko ryacu rimenyesha kandi ko abataronse baca bakigura kuri
magendo aha naho iritiro ngo bayigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 8 na 10 no mu ntara ya Gitega naho nyene nuko isoko ryacu akomugwa mukuru wa politike rivuga ko bamazindwi atakitoro baronse nayo ugiye kukigura kuri magendo akigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 12 na 15 kuri litiro n'igice ivyo biruko mu gihe umuyobozi mukuru wa Regideso watagiye gihezo yivugiye ko ikibazo c'igitoro kigiye gutorerwa inyishu Burundi kuko yemeza ko hariho amaritiro arenga miliyoni 10 ariko arinjira mu gihugu mu miseze harabaye akabazo katavuye kuri Regideso kuko ibitoro bya Sam Kayitese by'ama essence bishika mu ma prix de 10 millions de litres nyinshi cyane mugabo hasabi ngorane ya communication entre l'OBR y'u Burundi na OBR ya Tanzania aho muri OBR ya Tanzania batabona ivyo twemeze ko teza kubideklara mugabo mu ndwiheze twarakoze cyane amaisata ariko arinjira kandi kubwije cyane ubunye ndiko ndababwira hagati ya Dar es Salaam na Bujumbura dufite amakamyo arenga 80 ya essence ariko arinjira ikorero haje kwinjira ikamyo 21 n'izindi ziri nyuma rero noremesha bene gihugu ntihagire uza kwirwa aratonda ku murongo abona ko igitoro akoresha gushika ejo kuko uherejo ndivye neza ku mastation menshi hazoba hariko ibitoro gushika ubu rero cyo gitoro ntikiraboneka mu gisagara ca Bujumbura hakaba hibonekeza imirongo miremire ku mastation atandukanye kubwo amasoko yacu aho kibonetse no kukigwanira barakigwanira iyi muri ko murakurikira ni radio RPA ijwi ry'abanyagihugu amakuru twabateguriye arabandanya RPA ngo birababaje kubona igihugu kibura umuyaga nkuba kugezaho bigira ingaruka ku magara y'abantu bishikirizwa na Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu ni nyuma yaho abanyagihugu bo mu ntara ya Cankuzo batabarije ko batariko baravugwa biturutse ku kubura umuyaga nkuba Leonce Ngendakumana avuga ko ikibazo c'umuyaga nkuba gihanze igihugu cose uwo munyepolitike avuga ko ico ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ivyo abahinga bama bariko baravuga ko Uburundi ari igihugu gikenye tumukurikire ikibazo c'umuyaga nkuba canke cyayo mamashini bita amagroupe asubira umuyaga nkuba iyo wakenye ndikiri mu ntara Cankuzo gusa kibarizwa mu gihugu cose no ngaha ibujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi umugwa mukuru w'igihugu w'ubutunzi umuyaga nkuba urahakenye cyane hari amakati yamwe ashobora kumara iminsi 2-3 atararonka umuyaga nkuba hari amazi ashobora no kumara inga atararonka umuyaga nkuba ikibabaje ni hiyo mashini yo groupe yo ku bitaro kuko abagwaye nta kundi bigenda baca basinzikara nta kundi bigenda naho barwitse hano ngo bashike bateke barushe birababaje cyane ariko urumva niko bimeze mu gihugu rero gikenye n'igihugu cy'u Burundi habura byinshi haburamwo umuyaga nkuba kubona uko turavuga haburamwo ibitoro haba ubukene haba inzara haba ubushomeri haba ingwara hari ibintu byinshi mu gihugu gikenye nta gitangaje rero ko mu ntara ya Cankuzo habuze umuyaga nkuba kandi niyo mashini ikaba yarapfuye ntishobore gusubirizwa ni kubera igihugu cyose gikenye mumenye nibuke yuko abahinga mu by'ubutunzi bavuga ko igihugu cyacu kiri mu bihugu bya mbere bikenye ku isi atari cya mbere n'icya kabiri ntikiri kure iyo rero igihugu gikenye kibamo ingorane nyinshi nizo z'umuyaga nkuba ziba ziri mu ivyo bitaro babirimo burya rero iyo abantu bariko baraduhanura bati mutware icyo gihugu cyanyu neza mwisunze amategeko n'amabwirizwa mwisunze intwaro ya demokarasi mwisunze ubutungane kuri bose amahoro kuri bose mwisunze usabekanye igihugu gitunze ntibaba barira busema Kuga Leonce Ngendakumana umuti wonyene ushobora gukiza Uburundi no kuvavanura n'ingendo mbi y'ukwama mu vy'amoko ukujya ibiturire no gusesagura amatungo y'igihugu dusubire twumvirize Leonce Ngendakumana nicegera c'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu rero kugira ngo ivyo by'umuyaga nkuba bizotora umuti urama ayo magroupe aronka igitoro cyangwa agize ingorane agapfa kagira pane ashobore gukoreshwa hakiri kare nuko igihugu kizova muri ubu bukene kikaba igihugu gitekanye cyiteka ciyubashe cubahirijwe kikaba igihugu giteye imbere aho nyine niho bizoshoboka ariko gituma hamagarira abarundi bose kuvavanura n'ingendo mbi yo kugira iturire zo kunyurza no gusesagura itunga ry'igihugu zo gutwara nabi ingendo zose zituma umwimbu utongerekana mu gihugu zituma abantu baguma bariko bajyana mu ngo y'amoko
izo ngendo zose no kuvavanura by'abarundi bose bavavanure nazo maze twijukire kubaka igihugu cacu igihugu tugiteza imbere naco kitubera umuvyeyi kitubera ubwugamo twese atamwana n'ikinono atanyagupfa atanyagukira twese turabarundi nguko uko ibibazo biri mu gihugu harimo n'ico kibazo c'umuyagankuba harimo n'ico kibazo c'ibitoro canke uko kubura amafaranga yo gukoresha amamashini asubira umuyagankuba iyo wabuze nguko uko bizotora umuti. Yari Leonce Ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe Sawanya Frodebu mu ntara ya Cibitoki naho inyuma y'indwi zirenga zitatu anana gushikiriza ibiro vy'ubuyobozi bw'ishure shingiro rya Murambi muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke kuri uyu wa mbere Niganza Desire yagondojwe aremera gusubirizwa kuva kuri uyu wa mbere rero ishure shingiro rya Murambi rikaba riramuswa Nadine Maniragaba. Niganza Desire yari yararahiye ararengwa ko atawundi azotwara iryo shure akaba mbere yarashigikiwe n'imbonerakure zo mu gace iryo shure ririmwo. Nadine Maniragaba yari yagenywe kurongora iryo shure shingiro rya Murambi kuva ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa kane. Jean Paul Irankunda arongoye ibiro vy'indero mu ntara yaramaze kugerageza guhagararira ibisikanya inshuro zirenga zine ariko uko yahashika umuyobozi yahahora Desire Niganza yaca yugara ibiro. Duhereze amakuru mu bivugwa mu mpunzi shirahamwe HCR n'ibihugu bicumbikiye impunzi z'abarundi birakwiye kwiga neza ingorane ituma impunzi z'abarundi zitihutira gutaha aho kwiyumvira ko zibuzwa gutaha nuko zitaronswa amafaranga akwiye iyo zitahutse mu gihugu. Bishikirizwa n'urunani rw'abaharanira agateka kazina muntu bakorera mu makambi y'impunzi CBDH Vicar. Leopold Sharangabo cegera c'umukuru w'ugo runani avuga ko iyo aba ari kibazo c'amafaranga abarundi bose bari mu buhungiro bobaye baratashe kuko atabuzima bwiza namba bafise mu buhungiro. Leopold Sharangabo ni cegera c'umukuru w'urunani CBDH Vicar. Ibiraje neza ntabwo amahera bo kongereza uko bangana kose yo utaramutse ashaka gutaha ataha kuko no makambi y'impunzi hari inzara nyinshi cyane mbere usanga iruta n'inzara iri mu Burundi. Rero iyo yaba koko ari inzara ituma abarundi baba mu buhungiro bari gutaha kuko aho bafise inzara nyinshi ni mu buhungiro kurushaho boyigira bari mu gihugu cabo bari mu matongo yabo bari mu mazu yabo. Rero ahubwo uravye n'izo nama ntizinjira by'ukuri mu kibazo gituma impunzi z'abarundi zikiri mu buhungiro. Impunzi z'abarundi ziri mu buhungiro kubera ko zitariko zidahaba amafaranga akwiye kugira ngo zitahe. Impunzi z'abarundi ziri mu buhungiro kubera ko ico zahunze n'ubu kitararangira. Zahunze umutekano muke, bahunze agatotezo, bahunze ibibazo biri mu Burundi by'ubwicanyi n'ubukibandanya, banka guhunguka kandi kubera ko n'abahungutse muri bo basubira n'ubundi bagahura na bya bibazo basubira n'uri bagatotezwa. Ukudahana abantu bakoreye bakoze ubwicanyi. Mwarumvise ivyabaye mu Kirundo aho abarundi bahungutse bamwe muri bo bagapfungwa abandi bakicwa. Ababishe bari ngaho kandi barazwe. Mwarumvise abanyuruzwa za Rumonge, abanyuruzwa za Makamba, abapfungwa hirya no hino za Muyinga za hehe ugasanga bose ababikoze ntibakurikiranwa. Mwarumvise ko hari n'abandi barundi benshi bahungutse mu nyuma bagasubira guhunga. Ivyo niwo muzi w'ikibazo bakwiye kwiga hakwiyumvira ko ikibazo gituma abarundi badataha ko aramahera make babahaye bazoya bahaye mahera n'ubundi basange uko bahunguka niko n'ubundi bahunguka. Tubibutse ko mu nama y'inyabutatu leta ya Tanzania, leta y'u Burundi n'ishirahamwe ryitaho impunzi ku isi HCR baheruka kugirira Igitega kuva kigenekerezo rya 10 kugeza kigenekerezo rya 12 uku kwezi basanze umurindi wo guhunguka waragabanutse cyane. Baraheza bishinga kongerereza amafaranga baha abatahutse nk'imwe mu nkabuzo yotuma abarundi bijukira gutaha. Nino ngaha nshuti namwe bakunzi ba RPA makuru twabateguriye aciye agarukira. Mwakoze mwebwe mwese mwari muduteze yompi, bakoze n'abagenzanje bamfashije kuyatororokanya. Nibagiye abahinga b'ivyuma batumye amajwi abashikira atankomanzi. Marie-Ange Irakoze ni jena ariko ndabashikiriza ndabikebanuye ndabifuriza kuroranirwa mu byanyu no mu banyu n'agahwane.